mbere rero inka twarabivuze ko ari igitungwa kirimo vyose tuvuga ko umuntu ashobora kukijya, kucambara, kukinywa ndetse kikamuha n'iteka ahabaye kuko ngo yakumugeni. Cyari ikimenyetso c'icubahiro aho bavuga ko n'umugore agiye kubaka ugwiwe yahabwa icubahiro n'umugabo bagiye kubana mu kumuha ico bitwa inka y'irembo. Batari bake barumva rero umuntu iyo yatevye canke yanse kwinjira ahantu ku mwanya bambwira ngo none ngo urindira inka y'irembo. Umugeni rero yashitse ngo mw'irembo z'urwa zubakamwo ntiyace yitererayo ngo yabanza kurindira inka y'irembo. Bakamusanganiriza rero mwe muri iyo rembo bayita inka y'irembo kuko ariko ntiyamari inka iminsi yose nkuko babivuga kuko hari n'aba batazifise. Mugabo rero uyu mugenzi barawukurikiza akagira agashimwe amuhera aho yinjiriye maze bikatuma abona ko yishimiwe mu kuza mu rugo. Abazoreye rero babaha inka herekeje n'igisabo, hari n'abashobora rero kubaha umwana w'umuhungu, ariko aho ubukristo bwo buziye abatari bake ubu babaye isanamu bagaca binjira mu mihana. Abo rero ngo kujya inda ziba zaramaze kugenderana nkeka atanka y'irembo baba bagikeneye. Iyo tuvuze rero inda ziba zaramaze kugenderanira tuvuze inda zo mu mpuzu, no kuvuga ko kumbure abatari bake baba baragize imimenyerano yimbitse kuko aho hambere turazi ko uwaja kurongorwa yaba yaranzwe n'umuranzi ntiyaba yararonse umwanya wo kumenyana n'umugabo azomurongora, ariko baba baragiraniye imimenyerano. Bavuga rero ko inda ziba zaragiraniye kuko abantu iyo begerana cyane bagumana ari urwaye uruda ushobora kuva ku mubiri w'umwe rukaja ku mubiri w'uyundi iyo begerana, bakunda kwegerana. Ivyo rero bavuga ko iyo umugeni ivyo byose rero ngo umugeni yabiherezwa na wa musore bagiye kubakana atabironse yaguma mw'irembo kuko ngo naho imvura yagwa ari segenya ntiyashobora kugama. Ico gihe rero amuhekeje baravyinanira cyane bacukiza wa musore agiye kubaka. Mbere uvyiheje bacukiza umuryango wose, yaba sebukwe nabukwe baramuwe bayinasenge baramukaziwe mu mbyino zirimwe amajambo menshi yo gutebura mbere ngutari n'umutima wewe ntiyari koroherwa. Hakaba rero n'ababatorera abavyinnyi imbere bo bishurana nka kujya uno munsi bikorwa mu gihe bariko baratwikurura mbere ngo bavyina basa n'abashaka kurushanywa ngo berekane uwo avyina gusumba uyundi. Mu ntara zimwe rero umugeni yashikira kwa sebukwe, ahandi ngo agashikira mu nzu y'umugabo wiwe. Bene izo mvyino nizo zaca zongera zikagaruka mu gihe cyo gutwikurura canke cyo kumwinjiza mu nzu yiwe kama. Iyo rero bavuze inka y'irembo nako gashimwe ushobora guha umuntu kugira agire iki na kiriya yari yanse gukora atokora ko gashimwe katabaye. Uyu munsi nibazare ko twobigereranya na buryo bushimwe kumbure aba ku munsi wo gukwa mwuzingene uno munsi hari ubushimwe mu nkungu aha umukobwa agaha umuryango w'iyazorongorwa, umuhungu agaha bayina bukwe n'abasebukwe muhaye umugeni. Nibaza ko ari byo twogereranya na bijya, ariko tutibagiye ko inka y'irembo ari agashimwe nyazina kahabwa n'umuhungu akagaha umugore agiye kurongora. Kazoza FM, be your own boss.